sengera umugabo oya bon imana yonyene mugibona ko bikwizomuzana cyane haragira yuko umusengera izomuzana atawukeneye atawigera uyisaba oya hari ibintu bimwe imana ibona ko ukene kuko ibintu kashi dusengera usanga atari byo dukenera mugabo ugasanga nivyo imitima yacu yifuza aho kumanuka never igumiduga ari kumwe nanje ijoro n'umutaga na soni fise rero jewe zo kumuyaga kuko yankuye kure nari naguye mu manga nari gushobora kwikura muri ako kaga afata ukuboko agarura mu kibuga amakunesha wa mwasi ndamukubita impanga umuntu nifuza ko nokurana nawe bikangirira akamaro Prince Mushindi Egonda byemeye egonda byemanze kwari wabikoreye ni wanzi gamanze ro gushika Kigarama niwe soko bitigera rikama naramaze kumwiha wese na wakalima boss ni wakanje muri byose turi kumwe ndarema Yes, icyo tubagenze ndabaramukije mudasaba kudukurikirana ndabakunda cyane kurusha uko muvyibaza ibyo murabizi turi Mirror TV 257 ndakwitse ko tukubera ikirore ngo nawe ubera ikirore abandi inshuti mugenzi turakundana rero ivyo urabizi nta nkeka yep uno munsi rero ibintu biza kuba biri moto hewe ndakurahiye ariko rero imbere yuko tubandanya nibaza yuko wa munsi n'uyu nyene hageze gira ndakubwira bashoboye kwishura ikibazo neza twari twatanze ikibazo gituma muronka ubushimwe cyo tubagenze mudukurikirana nari nababajije umusozi nshinge na rugero uri mu ntari yahe mu ikomini yahe exactement mbega kubera ikibawise iryo zina gira ndakubwire inyishu hama ince mvuga nabashoboye gutsindira ubwo bushimwe bace baturungikira na cyane numero yabo amanimero yabo ntayo barungitse ego bace bayashira ko kugira ngo tuyabone duce tubarungikira amayinite yabo canke amafaranga muri Eco Cash canke Lumi Cash zabo abashoboye kwishura ikibazo neza rero naba n'uyu Jean Willy Iradukunda yaracishuye neza cyane n'uwitwa Gaspard Ndereyimana abo babiri barashoboye kwishura ikibazo neza cyane mbega ngo bishuye gute rero bishuye bati umusozi shinge na rugero uri mu ntara ya Kirundo commune Kirundo igituma rero bawise shinge na rugero nukubera intambara y'abarundi n'abanyarwanda yahabereye nico gituma bace bawita shinge na rugero ndabakunda cyane cyo tibagenze ariko kuri mwebwe mutashoboye kucishura neza nibaza yuko amashansi aracyahari inyuma y'iki kiganiro nyene gishushe cyane ngira ndabashikirize ndaza kubabwira ikindi kibazo naco nyene mugitoye n'ubushimwe nyene ndaza kubabwira rero inyuma y'ikibazo inyuma y'iki kiganiro tugihejeje uyu munsi rero hip hop mode ndakwitse yuko behind the camera ndi kumena MK Melvin wari karadufasha ngo ibintu biguma ari dori sana hewe bavuga ngo ntabahari ariko bariho baravuga ngo ntibashoboye ariko barashoboye ndakurahiye abahapeze abakora hip hop babigeme canke baba mama mu Burundi turabafise cyo bagenzi yes uno munsi rero ni hip hop umuntu uko nabibabwiye Jendi Jado ariko rengira mpapuke n'undi muntu nyene ingene yivuga rero ntavyo kumaze ngo witwa nde ibiki amazina oya burya kujya kuntu nyene biyemera kujya kuntu hip hop yaje nyene ari ibintu byo kwiyemera ibintu byo kwibona agira twishime ko nabo mwiryo barushoboye hewe abantu babigeme yes no muhapeza komeye umviriza Yama nari mu mwijima mwinshi ntabona ibyonja mu bugaragwa nicwa n'inzara n'inyota mutima wuzura agahinda amaso akaguma atemba ndashima cyane Kristo we yarancuguye imitwaro yanje yose nari mfise ayikorera hey na ego yop hewe araduhongeje iyi monjo ugira kwiga cyo tibagenzi ariko rero wamaze kubibona umwigeme akiri muto cyane wamaze kumubona yitwa BL Heka salama umeze neza cyane gose nakanyamuneza kenshi kuba twakwakiriye muri Mirror TV 257 kuko na cyane abahapeze ntimugwiriye BL Heka nibaza yuko inguvu ni nyinshi cyane ndakumva kabisa murakoze cyane natwe turishimye kuba turiko turakora kino kiganiro muri Mirror TV kugira ngo abarundi n'abarundi kazi babashe kudushigikira ya BL Heka abantu benshi bibaza yuko mutahari bibaza yuko mudashoboye ntumenyereye abahapeze mu gihugu cy'u Burundi BL Heka ku muntu yoba mubonye ijyambere amaze igihe kingana gute ari karakora hip hop
amaze imyaka 3 ariko arakora hip hop. Imyaka 3 mugabo izina novuga sikirenga kandi ubumenyi buhari. Ikibazo ni icyaha. Bon, nibaza yuko tudafise support kwiye, dufise support kwiye kandi ugerageje kuraba gospel hamwe na secular nta support ikwiye irimwo. Kabisa. Nta support ikwiye hari. Mbega habuziki. Igikenewe ni giki. Mu Burundi nitumeze nko mu bindi bihugu. Ariko support mwayirondera. Bon, ico novuga kibuze muri kino gihugu cacu nta rukundo dufitaniye, nta rukundo ruhari hagati yacu, ntidushigikiranira na a 100% ya nta rukundo ruhari, niyo mpamvu ubona ibintu bitagenda neza. Wari ufise umwete wo kugeza hip hop hehe? Kuko na cyane cyane iyo tuvuga ko yani ukora. Wari ufise umwete wo kuyigeza hehe? Ivyifuzo vyawe ni ivyahe na cyane cyane nk'abakobwa mwa muri ko murakora hip hop w'abarundi kazi? Ubwa mbere icifuzo cy'uwanje jewe nuko abarundi especially abarundi batahura yuko hip hop ari kintu kiruhura umutima kwanza. Ya wowe wenyene muguri kurabikora urumva uryohewe nubwo bufise ibibazo urumva byose biremurutse. Ya ibintu nk'ivyo kandi muri hip hop hariho message nyinshi cyane kandi zigushikira mu buryo bworoshe gusa nuko benshi bazirengagiza niyo mpamvu usanga kenshi atavyo bitaho kumviriza akavuga ati abigane vy'abavuye kubera iki mu Burundi kenshi ntibabimenyereye babibona gusa hanze. Eloheka mu muziki wiwe muri hip hop yiwe ari karakora support ya mbere akeneye kugira ngo agera hashobora gushika yifuza. Support ya mbere uyikeneye ku bantu baki? Bon, support ya mbere si kuri jewe jenyene nko kuri bose. Support ya mbere itegerezwa kuva ku gihugu. Urumva ku bantu bari mu rwego rwo hejuru umuziki wa gospel bakawufata nk'igikorwa mu bisanzwe. For now nta nakimwe bariko barakora. Chembo nayo hatana kimwe bari kwarakora kuko uyu munsi uraronka amahera akavuga ati jengira nje muri studio gukora ugakora indirimbo igasohoka mbere ugashaka igahitsinga mugabo ukumva ati eske none ko nakoze indirimbo umusaruro uri kabisa ukabura ego yaga kwa Yesu jewe sinibyoga niwe muvyeyi bikuranga burira nkahaga nangizakanye amavuta kansiga ho kumanuka level igumi duga ari kumwe nanje ijoro n'umutaga na soni fise level jewe zo kumuyaga kuko yankuye kure nari naguye mu manga nari gushobora kwikura muri ako kaga afata ukuboko agarura mu kibuga amakunesha wamwase ndamukubita impanga subundi nuwo mami w'abamindi ko ndavuga Yesu Kristo nibwo rutare rutaniganyega ntango niherezo alfa na omega niwe gusa ashoboye gucecekesha ibiyaga avuga ijambo rimwe gusubiraga ibikavuga ibiyaga ga avuga ijambo rimwe gusubiraga ikavuga ga hewe vina nyinshi urumva yuko ari umuhapeza no kuri n'uwankuru kwavuye kwemera aho gwiruka nshuti bagenzi Eloheka nijari yatanguye kumva ati bo ndakompoje vraiment ndanditse akaririmbo karyoshe numva yuko umuntu yokumviriza akaryoherwa. Bon, ubwa mbere na mbere jewe hip hop nuvuga yuko yari muri jewe kuva nkiri umwana. Ndibuka muri 2015 niho natangiye kumviriza indirimbo ya hip hop y'umuririmbi yitwa Best Music n'abakora gospel niyo ndirimbo nakoreye ko cyane mbere no mu ma events make najya guperforminga niyo ndirimbo nakora. So ni indirimbo yangoheye cyane kandi niyo yafashije kugira na jenze ndakora nze ndandika hama indirimbo novuga yuko nanditse yangoheye gose ni indirimbo yitwa number 1 hamwe niyo onyine wabikora ufite indirimbo yose ukompoje hama ukayirekura iba yakuryohe mu bisanzwe iba yaryoshe vraiment. Eloheka yipfuza kugera he afashijwe nabandi? Bon, jewe nifuza kugera cyane gose kure gufashwa hoho ubwa mbere abaririmbyi dufashanya hagati yacu dufashanya hagati yacu hama nkuko twese dukoreye hamwe tugafashanya tugakorera hamwe ibikorwa byacu tukabiteza imbere hamwe bajya bari mu rwego rwo hejuru bari kumba y'abantu bariko barakora kumba ari abantu bakeneye gushigikirwa bo dushigikiye hama baranakunda naye kana turishimwe ingufu zacu ama Burundi abaririmbyi b'abarundi bagatera imbere nkuko mu bindi bihugu bimeze. Ariko ico tumutera imbere cyane gose nabaririmbyi bagenzawe canke angira hari izindi nguvu mbega muri eglise wanyu barazi yuko uririmba kandi ushoboye? Ego barabizi neza. Support bakwereka ni yahe muri eglise wanyu?
support banyereka ubwa mbere barampanura ubwa kabiri bakantera intege ubwa kabiri nk'ubufise nka projet harabonegera nkavuga ati umfasha gukora aka kantu ukafasha gukora aka kantu akavuga ati yes ndabishoboye kubigufasha amakabikora hama nkabona projet yanje yasohotse kubw'inguvu wanje hamwe no kubw'inguvu z'abandi kabisa. Muri eglise uri muri chorale cyane? Yego ndi muri chorale kuko ubwa mbere na mbere kugira ntangure gukora hip hop nararirimba nyene R&B mbwa bana ngo kuvuga mbona bikora nyene muri group twari turimwo no mu rusengero ego R&B niyo natanguriye ko ava yuko nkora hip hop. Ariko ikintu cyatumye uhitamo hip hop kirakomeye cyane. Mugihe uri umuntu w'umwigeme kandi uri no muri chorale ukaririmba ariko ukakora hip hop. Tubwire vraiment niba atari banga nyene giye hari. Icyatumye nkora hip hop. Bona vuga yuko jewe kuririmba byari muri je kuva kera ariko hip hop nakubwiye narabikora kuva nkiri mutoya gusa sinayi bwata nkuri byari byo canke wabishizemo kuvugira widistingue n'abandi cyane cyane ya ni ibintu ofet biri muri je nivyo binyohera cyane nivyo binyorohera cyane gusumba no kuririmba kabisa nivyo bimorohera cyane gusumba no kuririmba cuti bagenzi nibaze yuko ni ibintu biteye igomwe kandi bimeze fresh sana kabisa mbona sabi talentueuse Umwami wanje Yesu ntagira amasezon buri gihe imiryango yama iri open akishura umuntu wese yafise ama problem akishura ibidenge y'ivyo wiyumvira n'udusaba byose akabikora atacarinze gusaba ntabundi atari Yesu yamiduriye amateka nari ngeze kuri mamagara ndagaruka gahise kabi kanje kose karahanagurwa ndatete cyanyagiriza kiratabugwa kiratabugwa man kiratabugwa yes kiratabugwa cyacete cyakwagiza cyaratabutse nshuti mugenzi uri kwadukurikirana Bieloheka umuntu wese arafise iyo yavuye niya nahabageze kandi ukagira vision muri iki gihugu hariho abo tuzi bakora hip hop muri gospel umuntu wifuza yuko wokorana nawe bikakugirira akamaro yo barinde umuntu wifuza ko nokorana nawe bikangirira akamaro Prince Mushindi. Muri iki gihugu turafise abarapeze b'abakobwa. Ninde wumva yuko ashobora kukubera icitegererezo ukumva yuko ashoboye vraiment? Uwo no kurikira. Umumvirije ukumva yuko uba inspiré par quelque chose kuva kuri we. Ntabeshe vraiment ndakunda cyane Gladys Iglesias ukuntu akora ndakunda cyane flow yiwe hariho n'abana bo muri BNMTC The Conquerors bajya abantu bavuze kwiki hariho abahapeze numva yeno mwe hariho abahapeze bashoboye cyane gose vraiment ego ndavuze ati big up kandi babandanye bakora hari umukobwa akora rap nyene muri MTC yitwa Gaela nawe nyene narumvise arashoboye afise flons yiza yego urakunda gusenga cyane gose mbe gusengera muri eglise yitwa gute sengera muri eglise yitwa Trinité International kabisa ikintu cyambere ukunda gusengera hari umuntu agira imitwaro myinshi ikintu cyambere ukunda gusengera ni giki ni ibintu bibiri kimwe namasaba Imana impe kuyigororokera ibihe byose okay ikindi naco namasaba Imana umutima wanje uwuzuza urukundo n'abandi bantu nyene ibaho urukundo ko nawe nyene mukugirize kuturondera yabitewe n'urukundo ego ugira urukundo hugwa Imana ego kana guheye ego ofisi imyaka ingahe Bieloheka jewe 19 imyaka 19 ntawo biguha nibiro nibaza ko ufise bikeye kubera kutigera usengera umugabo kandi ugeze sengera umugabo oya Imana yonyene mugibona ko bikwizomuzana cyane haragira yuko umusengera izomuzana atawukeneye atawigera uyisaba oya hari ibintu bimwe Imana ibona ko ukene kuko ibintu kashi dusengera usanga atari byo dukenera mugabo ugasanga nivyo imitima yacu yifuza donc ivyo wavuze ukunda gusengera by'urukundo no kugorokera Imana sivyo wawifuza cyane hagati mu bantu ego nibwo navuze urukundo rusangi hagati mu bantu kuko mu gihe muri societe hari urukundo ibintu byose bigenda neza ego kabisa nta muntu yigira bura akari ku mutima kuri Bieloheka akari ku mutima nuko abantu bose
abarundi bose boshigikira umuziki wabo bakawukunda na cyane cyane hip hop kabisa kugira ngo dushike kuri kuko ugerageje cyane cyane kwa mu bindi bihugu vraiment umuziki wabo urateye imbere cyane gose kweli kurusha na twebwe yego rero ko dusezera ngo He's unique, oya amazing nk'abandi erega niwe yankunze ukundi yamera heba cyacubahiro ciwe mw'ijuru kugira ngo azamure muri bya bindi nankundi no singiri wa wundi ego ndavyemeye ego ndavyemanze ko ari wabikoreye niwe nzigama nzero gushika Kigarama niwe soko ritigera rikama naramaze kumwiha wese nawe akalima boss niwe kanje muri byose turi kumwe ndarema naco nkomakomaci kweli bi Eloheka good arashoboye vraiment ndashize ko nshuti bagenzi hip hop mood rero ikiganiro cy'uno munsi navuga yuko ngano kigaruki ariko tumushimire cyane kandi dusaba n'Imana yongera umugisha mu bikorwa vyawe kugira ngo ugira wifuza inzira zawe zaguke yego agenda bashimiye muri kano kage mwamaye kugira ngo tubashe kuyaga kuri byinshi murakoze cyane reka rero ndabashimira nshuti bagenzi ariko ndababwire yuko ikibazo nyene ndakibabwira ikibazo ngiki mugiye kwishura rero kugira ngo mwitsindire ubushimwe nka Jean-Willy hamwe na Gaspard bamaze gutwara ubushimwe mwamaze kuvyumva ikibazo rero ngiki mugiye kwishura ko nshuti bagenzi twikundanira igihugu cy'u Burundi kirafise intara nyene musanzwe muzi 18 ariko hariho intara novuga niba ari zibiri cyangwa zingahe buga hari intara ifise amakomine 9 iyo ntara mbega yo bari yahe urazi kiza kugufasha kuyishura ukayitora iyo ntara vuga ayo makomine yayo ucuvuga ni komine imwe ihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda mbega iyo komine nayo yitwa gute Chuti mugenzi, chuja muri commentaire utubwire on our YouTube channel ni Mirror TV 257. Chuja muri commentaire rero wishure ikibazo. Iyo ntara ifite amakomine 9 ni yahe igaca ayo makomine mbega na yahe ikomine imwe muri izo 9 ihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda mbega yitwa gute ndabakunda cyane rero cyari hip hop mode ariko ndakwitse kuri utaragira subscribe yikorewe kugira ngo tubandanye turyoherwa General Jadogo Trip kuri kamera nari kumena MK Merveille turabakunda cyane big up sana